mazina abavyeyi banyise Bitangimana Merve ndakijijwe sengera ngamushira ry'umugere mwiza n'ingozi naye yanje uko nkunda kubivuga ndi umuntu yarezwe n'abavyeyi bashika kuri batanu. Abavyeyi bose nagenda bigira ko vyinshi mugabo byose byari ku mugambi w'Imana. Rero navuze ntakijijwe uko twese tuvuga tutakijijwe kandi mvukira mu muryango w'abantu badakijijwe bataramenya Imana. Rero nakuze mbona abavyeyi banje batumvikana bashwana, birageraho baratandukana amaje kwiyunda kwiwe. Natwe nk'abana ajya utakoranye n'abavyeyi babiri bakuvyaye usanga kenshi bigenda bikugora mu buzima. Cyatubabuje ko abavyeyi batugabura kandi muri ico gihe ntivyari vyoroshe, natwe abandi ntivyari bitworoheye. Barinze kuja muri senaro kumva umwe tugenda atora uyu ubundi atora uyu, avuga ati none finalement abandi batuvyaye ko mbona bariko baratugabura. Umwe akagenda avuga ati nkayaba ngo nawe twara. Rero bivanye no kungene ari jewe mu bana bane ni jeje nyene najanye na papa wanje, abandi bose bajanye na mama wanje. Ndagenda papa rero kubera bitari mworoheye nawe nyene kundera jenyene agenda azana abagore batandukanye, yanda bigira ko vyinshi nubwo vyinshi byari binkomereye bafata nabi ukuntu, mugabo ndashima Imana ko yabanye nanje nigeze nihebura. Rero naye atisaba shatse kuyerekeza mu buzima bwanje bwita mugabo shatse kwishikana ku byo Yesu yangiriye, kungene yangiriye neza muri uko kuntu ngena ndegwa n'abavyeyi batandukanye. Nagiye ndahahurira n'ibigeragezo vyinshi ubwo kutamenya, jeno bivuga ko byambaho kutamenya kuko mbana na mukadata wa mbere mwe mu mbi za mbere zaranteye gashikanaho ndyamye kw'ijoro nikangura ashobora kwikangura koje sinavyumva babimbwira bahije kunkoma, shobora kwikangura ndyamye nkasohoka uwo abandi batararyama nkasohoka hanze bakambwira nsinziriye nkakanora nkagenda nkasohoka hanze nkatembera hanze nkagaruka bakampamagara sindabitabe nkagaruka nkasubira kuryama bagaca bampama ati we n'ibiki ko twaguhamagaye ntiwitabye. Tije nigeze mpaguru timurambeshe izo mpwemu mbi zikigize umubiri wanje zikaja gukoresha ibyo zishaka zikanembereza zikagarukana zikanjyana. Ivyo biraceceka, haza indi mpwemu mbi yoyo misi yose ni weekend zigeze aza numva bavyuye babwira ati ko muhonye n'ibiki, none iyo nduru ikomeye iki? Je nakora induru bakambwira ngo nije gukoma induru cyane ngo ndabavyuye. Mugabo jewe muri ico gihe arakimwe numva, mugabo babimbwiye neza bambwira ko no bari nko kuri 100 meters bashobora kumva iyo nduru yanje nkomwe, mugabo nanje sindavyumva. Ivyo bintu birambere ikigeragezo, iyo nini mpwemu mbi iragenda nayo nyene yagenda burundu, mugabo iziracamwe icishamo igaruka. Azindi mpwemu mbi yoyo zakuneza ingwara ya malaria. Dande somere nawe nigiye kwivuza malaria. Yo malaria bakama imiti igahera mu ndwi imwe, uzindwi zibiri zikagaruka bikaguma bizukonye. Uburyo umuvyeyi wanje tambara kwiyumva ati none wowe urwaye iki bigenda gute? Uburyo ivyo bintu bigira ko ingaruka mbi cyane, nkumva umenga zifise impamvu yo kubaho, nkumva umenga ndabateje ikibazo, ndabateje ingorane, kama nko abantu babandi mwijoro, kama nko minduru, kama mvyuka mwijoro niruka, nkumva umenga ndababangamiye cyane nanje bikambabaza iyo ndavyumviriye. Iyo indi mpwemu iragenda zose nizagenda burundu, haragera igihe zikaza zirakurana hazindi haza indi mpwemu mbi yoyo nyene yaje iramfata. Ibyo byose natawe kari mpwemu mbi maze kwakira Umwami Yesu. Haleluya, bakiri Umwami Yesu. Hazindi mpwemu mbi yoyo nyene yafashe
numva ndiko ndasha mu rubavu kasha cyane nibaza ati none n'ibiki ndagenda kwa muganga barangirira ama examen general barabura ingwara nimwe ngwaye barama imiti bama ya istoma mugabo iyo miti ikintu kimwe igifasha numva birambaje cyane numva n'amagendano uburibwe bwo gusha mu rubavu ntazi ico ngwaye nkumva naje ibyo bintu kugwara malaria kuganga ukamwijoro ukoma induru kugendagenda nkumva izo mpwemu zose zingeje hano zinduhije gushika naho ko umuvyeyi wanje nawe nyene nyarakijijwe gushika naho asigara hagerera izo saha minuit 15 ubwo kwanga ko zihava zinkomesha induru mwijoro nkakoma abantu b'abandi nja mu kabari nkaja muri boîte muri karaoke kugira nze gutaha ya masaha yarenze sinze gukoma induru mugabo nabigira uko nkayengera nko mu gicugo nka saa 8 z'ijoro aca nashe rero ajya nakira kuryama isaha yafuma biza saa 9 na keza mvuga ati none ibi bintu finalement biki mugabo ndabiba muko duwe kumuranguka mbona umenga ni sawa mugabo ntamerewe neza na gatoya muvyeyi wanje hari igihe nyene byashika tukajana nyene muri boîte muri karaoke abona ati isi yanje nyene ni nyene tinakari n'umuvyeyi arashigikiye mbona atakibazo mugabo amaze kubona ko binkomereye ko izo mpamvu zose zineye mu nyuma yarahindukiye arambwira ngo wamuhungura kwe kuzura senga ndavuga ati umutima ko ndamubana afite nari kumbwira tabagira barayamaze tajya soka mwakuraga icyamunani tarabona ko igero za gusenga wowe byaramunani uza kumenga usengera mu ishengero ry'abantu bakijijwe avuga ati je nakijijwe cyukizwa ni kujyanye no kujya gusenga mugabo nkama numva ndushe ndemerewe n'ivyaha ivyo nabamo ivyo nagenderamo nkumva muri jewe nta mpamvu yo kubaho nkumva tino nibi bintu ndiko ndakora nzogera hehe ejo hanje bizogenda gute none nk'ubu nopfa tinoca nja hehe namani bazi ivyo bibazo ntazi iyo noja nk'ubishitse nkava cyanye hambaye ko ikindi kibazo nicaye ku ntebe nkumva nyene byanse ko mani kuboko kugira ngo bamfashe nkumva nyene umenga ni ibintu bimbosha ati je nk'ubombo nagiye hajya imbere tinamanitse ngo bariko barasengera niryo bari barakwe tinivyo nirirwamo mwijoro njya mu mabati biki mugabo ndashima Imana kitigere tererana umwana wayo ndashima Imana kari Imana Imana kari Imana igira neza Imana yambaye hafi nagiye nca mu ntara nyinshi zitandukanye mugabo nisanga Ingozi kandi Ingozi nahaboneye ubutabarwa haleluya ndavyibuka hari dimanche le 25 z'ukwa gatanu niho nari naje gusenga mu gikorani cya mbere ngaha numva ndushe ndemerewe n'izo mpwemu mbi zari zimereye nabi pasiteri aravuga ati abashaka kwakira umwami Yesu nibamanike tubafashe biranga ko manika mugabo kumarahatiriza ndavuga ati naho ndi nigiwe Imana ku kuboko haleluya Imana ku kuboko ntabone gutabarwa haleluya izo mpwemu mbi zose nagenda dondagura ko nagenda bica ku mayanga zose zahereye ahantu haleluya ubwo Imana urakoze kugire neza ndavyizera umva pastor akijya mu sengesho ati abantu bari bashije impwemu mbi zituruka ku miryango yabo cyane ivyo abasukuru bawe tibiki numva umenga nije ari karavuga muri ako kanya umutima ndavuga ati Imana ndavyakiriye ndazigataho ari karavuga ni jewe kuvyakira kuduza uko kuboko materi nabo nashangaha naboneye gutabarwa naboneye kuruhuka ubu ndagenda nditegevya izo mpwemu zose nta rimwe irasubira kuntera y'abakobwa yaraheze inyota yo mu birori yo mu mabwati yaraheze ubu nanjye ndashimye nawe kuba kwitagira neza Yesu yantabaye
rero norangiza intege kuko ntibyari byoroshe urwo rugendo nkuko bikunze kuba ngaha. iyo umuntu akijijwe baramarika fraternité ajamo. Fraternité yarankujije imitwaro y'ibintu bindemereye ubu ndayitangira muri frate kandi Imana ikayumvira. Haleluya. Imana ntiraba ngo umutwaro ntiwawutangiye ngaha, ariko ubwo utangira muri frate Imana irawishura. Haleluya. Yatera intege abantu badafite frate ko barondera frate, ko muri frate narakirijwe. Baranteye intege zo kwiga lundi vendredi, kandi nizere lundi vendredi niho nahishuriwe. Izo zose zari mpwemumbi zantera zikambohoka ko maze kwakira umwami Yesu. Izo mpwemumbi zose zikanyika iyo wabaze kunsengera. Niyo mpamvu notera intege umuntu wese afite umutwaro umuremereye, abona ko wamunaniranye, ngwino kuri Yesu, ngwino uhe Yesu. Yesu arawishura. Yesu ashoboye byose. Yesu ashoboye gukiza ibyananiye abadogiteri, ibyananiye abaganga. Abaganga bo bari bananiwe baravuga ati ntitubone icyo urwaye, ariko Yesu yavuze rimwe gusa, izo mpwemumbi zose ziramwumva.